6 zirenze k'iminota 10 hano muri studio za Radio Magara Times FM tukaba tugiye kumva amakuru y'ikirundi dushikirizwa na Richard ndakuramukije Dorsere ndabaramukije inshuti bakunze ibiganiro by'isamiriza Magara Times FM kaze amakuru y'umunsi wa gatanu agendekezo rya 17 ndamukiza mu mwaka wa 2022 kabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amazi ngo nibwo buzima nkuko bivugwa n'abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Rumonge aho ni mu ntumbero yo kwikingira ingwara zituruka ku isuku rike bagasaba yuko isuku ryo kurikizwa ahariho hose. Bivanye n'ubusuma bw'imonogoje ku mutumba wa Magara ya kabiri umukuru w'umutumba wa Magara kabiri yarakoresheje inama kuri uyu wa kane mu ntumbero yo kwigira hamwe n'abene gihugu icokorwa ngo batuze ubwo bubisha no kugira ngo bashobore kwibukanya ivyo kwikingira ikiza ca coronavirus. Mu binga bw'ivyuma ni Armel Bigirimana mukanya idoni do jana makuru. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa. Amazi meza nibwo buzima nkuko bivugwa n'abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Rumonge aho ni mu ntumbero yo kwikingira ingwara zituruka ku isuku rike bakanasaba yuko isuku ryo kurikizwa ahariho hose nkuko bivugwa na muganga Ndikumasabo Jean Claude arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge agira ko anahimiriza bene gihugu yuko boreka gukoresha kenshi amazi yatanganyika nabo yakoresha bogerageza bakayatekana inkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana reka tuyikurikire. Isuku ribe ryiza muhira ribe ryiza ku muntu cyongere ryiza ku kazi ribe ryiza naho dukorera nivyo rero tuhavugana haba ku kibazo c'abaroveka n'abandi tubahimiriza koresha neza utuzu twasugumwe aho turi aho tutari naho bakegera abahinga tafise cyane hari abahinga bakwaruje bari ngaha bashobora kwafasha ngene bubaka utuzu twasugumwe umwe wese arabiye isigiwe ahari ngene rimeze nabo ndababwire yuko amazi meza nibwo buzima amanatwe nko mu gisata c'amagara y'abantu n'uvuga amagara tabuza amazi ariko tukoranye na wajeje gutanga amazi kw'amazi atangwa muri Regidezo umwe arakora ibyo yajeje undi akora ibyo yajeje amazi meza aboneke abajeje Regidezo cyabasaba yuko boshira amazi akwiye hanyuma natwe nk'abajeje amagara y'abantu tuhaja duhimiriza bene gihugu gukoresha amazi neza asanzwe ahari birashika yuko amazi ashobora kubura kumbini cyangwa iyindi aho simbugira Regidezo ugasanga abantu bari kubirukira kuva amazi yatanganyika tuyo nk'abajeje amagara y'abantu cyo tubabwira ati yamara amazi muri ko murakoresha ashobora gukora imigera ikanashobora mbere akenshi abirimo rero ayo mazi rero ni muyategura niho tuca tuvuga ati ryasuku ry'umuntu agira yategura gute tuti genda uyashushe uyabize iminota 5 gushaka ku 10 hanyuma yashire mu gibido kimeze neza urumye neza akoresha amazi meza cyangwa ati hariho imiti y'ibinini bita aquatabs ishobora kuyasukura iyo natabwira duti kamazi yabuze sukura amazi imbere yo kuyakoresha nukure duheza tugakorana tagide zikadufasha kuyatanga amara tukafasha abantu kugira ngo bayagirire isuku yabonetse. Tukiri kuri iyo nkuru nyene arabandanya atera kamo leta gutegura ibibanza vyabigenewe byo gushiramwo imyanda eka nabene gihugu ngo barakwiye kubaka ubuzu bwa sugumwe kandi bakabukoresha neza. Ni muganga Ndikumasabo Jean Claude arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge reka twongere tumukurikire. Uko amabikora babandanya bafata ya mbere babona yuko kibazo cy'isuku ariko cyo guhagurikirwa kugira ngo isuku rigende neza hakenewe amazi badufashe no kuzana imigambi y'iterambere amazi meza aboneke bwa mbere kugira kabiri badufashe kuronka ibibanza abantu bashobora gushiramo ubuzu bwa sugumwe ahantu bashobora no kuronka amazi rusangi kugira abantu baronka amazi byoroshe hanyuma bongere batuzanire n'indi migambi yo gusukura igisagara kugira ngo imicafu iva mu mazi nyene aho ishinguka abene gihugu bwa mbere twasaba koresha neza amazi baronse uko twabivuze bakaba twasaba koresha ubuzu bwa sugumwe iyo bagombye kwituma bakoresha neza akazu ka sugumwe cyo bituma cyo twasaba yuko kumihaniya yabo kuba kubuzu bwa sugumwe ubuzu bwa sugumwe rero si ibintu biba bikomeye cyane nuko akazu ka sugumwe gatuma icafu itaja mu karagara akazu ka sugumwe ushobora gufundikira
hanyuma kakubakira, kandi kubakira akazu ka sugumwe ntibisaba yuko urinda gukoresha amakaro canke ukoresha ibindi bikomakomeye. Akazu ka sugumwe gasanzwe gatwara uburyo buke, ariko mugabo gatuma umwanda utaja ku mugaragaro nk'isazi ishoboye kudaha, hanyuma kagafundikirwa. Hanyuma baje gukoresha akazu ka sugumwe bagaheza bagashiraho icotuma ikibafasha gukaraba, ari uburyo bworoshe bitabonye urukarabe bakabushira imbere y'ubuzu bwa sugumwe kugira ngo bavuye ku kazu ka sugumwe baheze bashobore gukaraba neza. Ikindi naco cyo tubasaba no kurikiza amabwizwa y'isuku, na cyane cyane gukaraba n'amazi meza n'isabune mu biringo bikomakomeye. Bagomba gutegura ifungurwa, bagomba gufungura bahejeje gutegura umwana, bahejeje gutegura umurwayi, cyangwa iyo bavuye ku kazu ka sugumwe. Izo ngingo bakazishira mu ngiro bizotuma indwara zimwe zimwe zigabanuka, tume hariho amahera bahora bakoresha yunguka, hanyuma abana barashobora kw'ishure kubera bagwaye nabo nyene. Ivyo rero bizotuma ubutunzi bwiyongera mu miryango. Reka dutambukire mu gisata c'umutekano. Bivanye n'ubusuma bw'imonogoje ku mutumba wa Magara ya kabiri, umukuru w'uwo mutumba yarakoresheje inama kuri uyu wa kane mu ntumbero yo kwigira hamwe n'abenegihugu icokorwa kugira ngo batuze ubwo bubisha no kugira ngo bibukanye ivyo kwikingira ikiza ca coronavirus. Abenegihugu ngo bafise amakenga kuko ngo iyo musuma afashwe agafungwa atamisi hera adafunguwe, kandi barashimye impanuro z'uko bo kwikingira ico kiza ca coronavirus kuko ngo bahora bari mu butamenya. Ni Ciza Vena, umukuru w'umutumba wa Magara ya kabiri. Reka tumukurikire, yavugiye kuri mikro ya Ciza Jean. Twifuje gutumira abenegihugu mu nama kuko twabonye ko ari ivyo bikwiye bivanye n'igihe turimwo, kuko igihe turimwo twabonye ko ku mutumba bitameze neza bijanye n'ubusuma bw'imonogoje ahanini bwo mu mazu. Tukaba twifuje rero gukoranya abenegihugu kugira ngo twigire hamwe ingene twotuza ubusuma. Hanyuma ikindi catumye tubakoranya, twifuje gukoranya abenegihugu kugira ngo kuvuganire hamwe ingene twobandanya twikingira ikiza coronavirus. Bene gihugu bavyakiriye neza kuko twahanahanye ivyiyumviro, ariko ahanini bo bafatira ko vyama bishika abasuma iyo bafashwe hanyuma bagaca baja mu nyamiramabi. Iyo inyamiramabi zibagiriye amadosiye bashobora kubarungika mu Rumonge, ariko bobo bakidoga ko haheze iminsi mikeye ku bantu baba bafatanywe itonga bagaca bababona bagarutse muri bo. Ni naco gituma bavuga ati ntibumva ikindi kintu bokora cojana n'ingene botuza ubwo busuma na burya iyo barungitse ivyo bisuma mu gihe biba vyafatanywe itonga baca babarekura. Hanyuma ibijanye n'ikiza ca coronavirus navyo nyene babishimye cane kuko banashimye barakenguruka cane, baravuga yuko bagiye kwikingira cane kugira ngo bitwararike ingingo zafashwe na leta, na cane cane ibicishije mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kwirinda ikiza ruhonyanganda sida. Bisanzwe vyagaragara neza yuko abenegihugu batabikurikiza neza, ariko uno munsi babonye yuko ivyo twabasigurira ari ivyo, kuko abenshi bakwishiramwo ngo Imana ngo irabakunda gose ngo ntibazogwara corona. Ariko twagerageje turabasigurira neza ko Imana idukunda, kuko iyo corona virus yashitse mu Burundi mu bihugu vya nyuma, hanyuma bica bibonekana yuko yashitse mugabo twebwe tumaze kumenya ingene dushobora kuyikingira. Ari naco gituma kubera Imana ariyo yabikoze igatuma dushobora kumenya ingene tuyikingira. Ari na makuru yacu ino musarangiriye. Reka dushimire mwebwe mwese bashoboye kudutega yompi, dushimire uruganda gusamiriza Magatamiza FM rwashoboye kudutorokaniriza ano makuru. Reka dushimiye na Arumeri Bigirimana yarari mu buhinga bw'ivyuma, Rishande yizgiye nije niko ndabashikiriza mugira umutaga mwiza naho butaha. Gwino muri sanze muri radio Magatamiza FM.